Birashushe ibintu ubikomeza kuba byiza hariya mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Umuririmbyi Diamond Platinumz ku munsi w'ejo kuri Instagram yanditse avuga amajambo akomeye cyane, aho yatangaza ko itariki 29 z'ukwezi k'umunani 2026 azoba ari i Kigali muri Retro Tour, aho azoperforminga indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Ariko ibyo yatangaje nibyo byagiye bivugwa n'abantu benshi bakabyibaza ko muri background yiwe harimo indirimbo Pom Pom ya Bruce Melody bakoranye na Diamond Platinumz. Noneho acayandika avuga ati ndakunda umuririmbyi The Ben and then aramukumbuye, kandi akumbuye no gutemberana nawe baciringa bayaga nk'abantu b'inshuti ubona ko bazinanye cyane. Noneho yongera avuga ati ndakumbuye kuba kumwe nawe kuri stage du performinga indirimbo Why. None wibaza ko ibyo bintu byose yabivuze kubera iki? Gumana nanze mwa kino kiganiro uza kumva byinshi utaruzi. Je tugiye kubana mwa kino kiganiro ni Taiside wina nk'ibisanzwe, nayo channel ni Black Entertainer TV. Make sure ko wakoze subscribe, ugakora like, comment hamwe na kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro vyahazaza. Reka rero nongere ndaguhe ikaze kuri Black Entertainer TV. We wahisemo kudukurikirana, ndakwibutse ko uri umuntu uw'agaciro. Reka mbanze fate kano kanya shimira abantu mwakoze subscribe mugakanda ku nzogera umugani w'uraho, mubona ko muri abantu b'agaciro tukaba kuba tumaze kurenza abantu 500. N'urugamba rutabagoroshe, ariko shimira mwebwe bantu banje, abantu muri Nairobi, abantu muri Uganda, abantu muri mu Rwanda, abantu muri mu Burundi, abantu bari South Africa hariya, namwe ndabashimira. Abantu muri Zambia, Canada, Australia, America n'ahandi heshi, ndababwira ati big up sana gushikira umuhungu wanyu. Nanje sinzigera ndabatenguha. Nino misi yari hatiye nuko nyene tuba turiko tugwana n'amagara, nubwo bitaba bimeze neza, ariko twamaze kuba twigarukira neza na neza mu kibuga, aho ubona update zose tuza kuzibahera igihe kugihe. Rero umuririmbyi Diamond Platinumz hari ku munsi w'ejo hariya kuri Instagram, aho yariko aramamaza igiteramo agiye kuzogaragaramwo bise Retro Tour hariya Kigali mu Rwanda, kikazoba kizobera muri Big Arena. Ukabona ko umuririmbyi Diamond Platinumz yakoresheje indirimbo muri background yiwe iyo bise Pom Pom bari kumwe na Bruce Melody, ariko akaza kuvuga amajambo akomeye, ariho beshi bagiye basa nkaho bibaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bavuga ati Why yakoresheje indirimbo muri background yiwe Pom Pom bakoranye na Bruce Melody, mugakaza kuvuga amajambo akomeye ku muririmbyi The Ben. Nayo amajambo yavuze akaba yavuze ati Kigali mu Rwanda munyitege itariki 29 z'ukwezi k'umunani uyu mwaka turimwo, nkazoba ndi ngaho muri Big Arena kubaha show muri Retro Tour. Rero ukabona ko azoba ari kumwe n'ibihangange novuga ko bikomeye hariya. Nkakwibutsa ko uno mugabo ari umwe mu bagabo azi business cyane kurusha abandi bose ngira ngo muri East Africa, kuko uravye ukuntu akora utuntu twiwe n'umuntu ubona ko business yiwe iri ku rwego rwo hejuru. Niho yatangaje avuga ati ndakunda The Ben, ndanamukumbuye, nkumbuye ko duciringana tugatemberana turi kumwe, kandi nanakumbuye ko turirimbana indirimbo Why kuri stage imwe. Noneho rero ukabona ko ari ibintu byagiye bivugisha abantu benshi, bakavuga ubundi Ben n'ubuhe mugisha yavukanye ku buryo igihangange nka Diamond Platinumz avyuka mu gitondo akarikodinga avuga ko akumbuye The Ben, akumbuye kuririmbana nawe, ko akumbuye guciringa nawe batera inkuru bari hamwe. Bakavuga ati mbega uwo mugisha Ben yavukanye kubera ko utavukanye n'abandi baririmbyi nka bose. Ndakwibuka ko Diamond Platinumz ari umwe mu gihangange dufise mu muziki wa Africa ndetse na East Africa, ukabona ko ari umwe mu bihangange bikomeye. Rero kugirirwa amahigwe yuko yovyuka kuvuga ko najyo novuga ko ari ishema ridasanzwe. Rero ukabona ko izo tariki hari i Kigali hazoba hagurumanye n'umuririmbyi The Ben, ari hazoba yibereye. Ukabona ko ibintu bikomeza kuba byiza, ariko ikintu tucibaza mbese
Bruce Melody na The Ben bazosubira bahurire kuri stage hashe canke bizogenda gute? Amakuru narinda bafitiye uno munsi yarayo zitwari kumwe ni Taside wina nk'ibisanzwe channel ni Black Entertainer TV. Make sure ko wakoze subscribe ugakora like comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro by'ahazaza. Ciao ciao.